Yesu ashimwe. Dusangira aya majambo dusanga mu gitabo ca Zaburi 19 umurongo w'indwi, haravuga ngo ivyagezwe by'Uhoraho biratunganye rwose, bihembura ubugingo. Ivy'Uhoraho yashingiye intahe nivyo kwizerwa, bihimbura ubwenge. Dusangira ijambo rivuga ngo ijambo n'umutsima w'ubugingo. Ndashimikira kuri iri jambo dusomye rivuga ngo ivyagezwe by'Uhoraho bihembura ubugingo. Ndashimikira kuri Eliya igihe yarahunze Yezebeli, yagize ubwoba bwinshi kuko yariko yica abavugishwa n'Imana, aramuhunga. Ageze mu bugaragwa aryama musi y'igiti c'umurotemu, yisabira gupfa. Yarumva yacitse intege ku buryo yashaka gupfa, ariko Imana ntiyamuretse, ituma umumarayika amushira umutsima n'umukuza w'amazi. Umumarayika aramubwira ati vyukurye kuko urugendo ruracari rurerure. Eliya aravyuka ararya, ariko aca arasubira ariryamira. Nubwo yariye umubiri warahembutse, ariko ubugingo ntibwahembuka, yaragifise ubwoba. Nico gituma yaciye asubira araryama, ariko Imana ntiyamureka, ituma umumarayika kandi aragenda aramukoma, aramubwira ngo vyukurye kugira urugendo ntirukunanire. Burya mwari muzi ko natwe dufise urugendo rurerure, turafise urugendo rwo kuja mwijuru, kandi si ruto ni rurerure. Imisi usigaje ntayuzi, nanje iyo nsigaje ntayonzi, ariko ico nzi ni urugendo rurerure. Turakeneye rero umutsima w'ubugingo kugira dushobore kubandanya urugendo. Eliya amaze kurya uwo mutsima akanywa nayo mazi, izo ndya zamumajije iminsi 40 n'amajoro 40. Murumva ko zitari imfungurwa zisanzwe. Ijambo n'umutsima w'ubugingo uhembura ubugingo, ugashobora kubandanya urugendo bigakunda, ucitse intege ugasubizwamwo intege. Nawe mwene data nagira ndagusabe ukunda ijambo kuko n'umutsima w'ubugingo. Turacika intege tukagira ibiduteye ubwoba, ubugingo bugatinya, bukadende bukigwa. Ikizohembura ubugingo ni ijambo ry'Imana. Rero rigereranywa n'umutsima w'ubugingo. Urikunde, urirye, Imana iguhezagire.